Mariaton igituma cyayo muri Radio Maria ubwa mbere n'uburyo kugira ngo abantu bamenye yuko hari ingabirano Imana yaduhaye yitwa Radio Maria Burundi. Ariko kandi suko yimenya kugira ngo bayimenye gusa nk'iriho nabayimenya kugira ngo bamenye yuko muri yo dufishe umugisha n'umuhezagira udasanzwe wuko Imana ishaka ko tuguma tuyaga ijambo ryayo rikaguma ridutunganya, rituringaniza, ritugira beranda, rikadutuma twubaka ubwami bw'Imana muri ubu buzima bwacu. Ico kirahambaye gose. Hanyuma kandi rero mugabo Imana yayiduhaye nk'itarena. Burya ibikorwa by'Imana yamibiduha nk'ibintu dusangiye nayo. Ntibiduha nko kumenga ibiduhaye nko kumenga vyose yarabirangije. Ishima ko ibyiza byayo tubisangira no mu kubikora no mu kubigira vyiza gusumba. Ikagira uruhara rwayo ariko kandi abantu tukagira uruhara rwayo. Mariaton nayo yumviriwe muri urwo ruhara rw'uko umwe wese yogira uruhara rwo kugira ngo iyo nsamirizi ishobore gutera imbere no kuvuga gukuza ubuzima bwayo n'imigambi yo kugira ngo ishobore gukora ibyiza byinshi gusumba uko yabikora mu mwaka uheze canke mu myaka ingahe iheze. Ni yo guteza imbere Radio Maria, ni yo guteza imbere itarena y'Imana, ni yo guteza imbere uburyo bwo kubaho gisamirizi muri iyo migambi komakomeye biyituma ica yegera imbere. Hariho iyindi ntererano dutanga burya isanzwe imwe twita donation ordinaire. Ni intererano yo kugira ngo iradiyo ibeho ku munsi ku munsi. Muga muri uko kubaho ku munsi ku munsi irakenera kwishitura igatera intambwe imbere ikazana nk'umugambi munini ukaranguka igaca yagukirwa gusumbya igacikomera gusumbya bijya byo kubaho ku munsi ku munsi. Ikaba yuguriwe kubaho ifisi junja ryiza ryo gushobora gukora ibikorwa byiza biberanye n'ahazwa ry'Imana. Mariaton niyo kugira ngo Radio Maria ikore bimwe twita mu gifaransa ama projet asaba uburyo bwinshi carimwe atari byo byo kubesha hi radio ku munsi ku kwezi ahubwo kuyiga ihagararo cyo gushobora kubaho mu myaka 5 10 30 ikazoguma ihagaze iri mu gihagararo ciza. Ikivugo cy'uyu mwaka rero caje hageze ni kivugo kiryoshe cyane kuko ni kivugo menga Mukama yarakitwiyumvira yaravye ibihe turimo. Ikivugo cyo kuzigama, gukabura, gukomeza no kuguma dushikamye mu kwizigira. Umuntu ariko arakora Mariaton yo kwegeranya uburyo muri ibi bihe byo ngahi wacu bizimbye mu mufuko twumva yuko hatorohewe. Ntiyagira ati abantu no kuri bararenza kuza gusaba intererano abantu turi mu bukene muri iki gihe. Oya, turi mu bukene mugabo ntitwemera kuba batindi. Ego umukene mubi mutindi no wakena agaca yikubiranya akaguma abona umenga yoguma yijogota yidodomba abona ati ntaco nkivamwo ndi nk'ikintu cyo kugwa ngaho. Burya tugiye hamwe ntidukenye, ariko umuntu agiye kwikubiranya ukwiwe wenyene acakena. Twomenya kuza turaja hamwe tukamenya kuganira mu kuri, tugasangira ibintu mu kuri, tugasangira neza ibintu mu kuri, twotunga tugatunganirwa twese. Umuntu rero yagomba kuraba ukwiwe tuzosanga bidakunda. Nico gituma Mariaton tuyikora nk'umuryango wa Radio Maria mu Burundi, ariko kandi tukanayikora mu muryango wa Radio Maria kwisi yose. None rero ikivugo nico twagikuye mu Izaburi ya 71 ku murongo wa 5 aho umwanditsi w'Izaburi abwira Imana ati ni wewe mizero yanje. Womenga ari ahantu hagoye hanyerera hashobora gutuma umenga yuhakwa kwihebura, agasubira akibwira akabwira Imana ati ni wewe mizero yanje, ni wewe Mukama mizero yanje. Natwe naho turiko turaca mu gihe kigoye umukama guma ari mizero yacu kandi tuzoyikora tuzoshika ku musaruro mwiza. Tujabutse Radio Maria twongere kandi tujabutse heza n'igihugu cacu. Mariaton yose yamifise imigambi tuyigirira. Muri uyu mwaka imigambi dufise ni imigambi nk'itatu ikomakomeye. Hari umugambi wa mbere turashaka kuronsa
antene y'ibirime hariya hari umuhora w'abumviriza radio bari mu bice vya Cankuzo na Ruyigi. Turashaka ko tuhashinga umunara koko wa Radio Maria, kuko umunara uburi kw'ivyuma n'umunara dupanze wa Econetereo. Kamusanga rero amafaranga yo gupanga ariko araturemera. Hako twoguma dupanga ayo mafaranga akagenda hanze y'iradiyo, niyo guma mu radio twebwe nyene dukorakoranye tukaronsa umunara Radio Maria Burundi hari ibirimi turabishobora. Ariko kandi umugambi wa kabiri hariho ukuronsa imoteri zitanga umuyaga nkuba, umunara w'Imanga n'umunara w'Imutumba. Iyo dushinze umunara aho dushira kw'ivyuma tegeza gushiraho imoteri y'umuyaga nkuba n'ubingi twita groupe électrogène, kugira ngo umuyaga nkuba ucitse uje wa Regideso imoteri ice yakira iradiyo ntizime tukaguma tuyumva amasaha 28 kuri iyo misozi. Rero n'umuyaga nkuba urakunda gucika kurika gose, bikadusaba ko tuba dufise imoteri ayo magroupe électrogène atanga umuyaga nkuba. Bwa gatatu hariho ukubandanya tubungabunga ivyuma, kuko ibungabunga rero ni no kubandanya tubiha ikibikoresha. Muca mwumva ibitoro byaraduhinduriye muri imyaka turimwo, murabizi sivyo ndagusigura. Turakenera ubu bitoro byinshi byigwije nka 2-3 mu byo twaradukenera ku mwaka. Turakenera ibindi byose bidufasha kugira ngo tugume tubungabunga bimwe twita entretien y'ivyuma, ibipfuye bito bito tukabisubiriza, ibikeneye kuza turagendera duhungura dushiramo amavuta amashasha tukabikora. Ivyo rero twasanze bidutwara uburyo butari buke. Ivyo byose tuvyegeranije turashaka gushikira umusaruro w'imiliyoni 150 z'amarundi. Ngiye imigambi mikuru dushaka gukora muri uyo mwaka uri imbere, igihe marathon yacu yoshika ngaho tugaheza tukabona tuti iradiyo turayihaye ubushobozi bwo gushobora gukora neza, igaheza igashikana n'ibiganiro vyiza kuri benshi, kuri bose. Tugomba rero dutera akamo duteye abari hani wacu, ntitugira ubwoba, ntituje mu kwijogota, ntituje mu kwitinyira kurenze, ahubwo umwe wese uko abizirikanye imbere y'Imana no mu bushobozi bwiwe agaheza akagira ati ndumva imbere y'Imana nanje nogira ico nunganiye ngo nsamiremwo nanje imbere umugisha w'uko Imana yonyunganira, kuko burya Imana ntituyiha nk'ikumenga tuyihaye nk'utaco bibwiye. Iragaruka muri ivyo yatwayihaye, igaheza ikaduhezagira mbere, ikaduha umusese karagusubya. Ariko kandi dutere n'akamo abari mu mahanga. Abo mu mahanga bakunda kenshi kumviza Radio Maria, abayumviriza kuri internet, abumviriza ibiganiro tubaha kuri za WhatsApp, n'abana bariya bakurikira ivyayo kuri Facebook. Twese n'abari mu mahanga turabakeneye mbere ubu gusumvya uko twaratubakenera. Harakenewe yuko namwe mudufata mu ntege, mukadutera intege, mugaheza mukafasha isamirizi kugira ngo igume ihagaze, igume ikora ibyiza gusumvya, ishoye no gufasha n'ibihe vyacu n'igihugu cacu kuja bukaheza. Tuguma tugihamagara kumugisha n'umuhezagiro w'Imana kugira ngo ubuzima bwacu tubutware neza mu Mana, ejo n'abandi bazibabonereho inkuru za Imana ibandanye yama ivyamwa vyiza byofasha kugira ngo ubuzima bwacu twese bugume butera imbere. Twese rero dukangukire kwiyumvira kuzirikana muri uko kwizigira, twizigiye yuko ico dukoze dukoranye n'Imana, Imana izomenya ingene igukuramo ubundi bushobozi, kuko n'Imana nyene si umuntu. Ntaco dukorana n'Imana ngo kibe nk'ikigiye uko, kiragaruka kikatuzanira umugisha mwinshi. Murakoze.